mugabo kuri kuratwenga cyane nakamwemwe Yesu yakugiriye neza canke n'intumwa yakwigishije ibikenewe nakamwemwe ki TV yitwa Mwirembo TV yajya ndayibonye ikandagiye gahombo ndo man mugabo mvunezerewe kubona Mwirembo TV y'abashwaye munezero ufise ni mwinshi cyane Mwirembo TV. Yo people aha ni Mwirembo TV nta handi mukora makuru ashusha makuru meza cyane uro munsi rero twagiye mu ntara bita ngwiki mugabo tubwire iyi ntara yitwa ngwiki aha turi ni mu ntara ya Kayanza neza he neza hano bitwa Igahombo Kayanza igizwe n'amakomine angahe Kayanza yakabigizwe n'amakomine 9 yatubwire twumve nimbo yazi hari yiturimo niyo ya mbere bayitwa Gahombo bayita Gahombo duhereze kwanza duhere microphone yo mugabo ari haruhande yawe twumve ivyari byo nawe mugabo kuri kuratwenga cyane nakamwemwe Yesu yakugiriye neza canke n'intumwa yakwigishije ibikenewe nakamwemwe ki TV yitwa Mwirembo TV yajya ndayibonye ikandagiye gahombo ndo man mugabo mvunezerewe kubona Mwirembo TV y'abashwaye munezero ufise ni mwinshi cyane turi kubona kandi undi mugabo hari anye ameze nka muremure ukuntu uyo nawe VP ziwe je ni sawa kabisa nanje nishikimwe no komine ndumushitsi nturu wino oya sindi wino kuko utari wino no naje kubutumire bari kutagumye wanyu ubutumire bari muje gukora ikintu uno mugabo ndibaza niwe yobivuga kubera navyisanzemo uyuhe natubwire ivyo mwari muje gukora ino twumve ko mutari muje ku uyu mugenzi wanje nkuko mumubona bamitwa Enzab yego n'umunyabujumbura neza hagati mu gisagara ca Bujumbura ikartier ni waza kuyivugira yego atubwira haturukaneze ntato ndusanga twe turakorera mu ruho sinzigo yo babwira hana aturuka kubaje ndamuzi kuri social media kumba waraturira nabivuze naje mva mu gisagara ca Bujumbura yego none imbere yo guhereza mugenzi wacu microphone yego aha mu Kayanza basanze hasumba iki Bujumbura hari uwo wigeze kuririmba ngo burya ino ku mitumba ni ikirori kiri ni kubera nyene ntawe hebi wabo mukayangira nisubirira iwacu nayo ubundi ibintu bimeze neza mwari muje gukora ikirere bari bantumiye muri show yabereye hehe yabereye ngaha nyene mu Kayanza duhereye umugabo hagati twumve duhereye umugabo hagati twumve mugabo kome ngufise amaso ndigumuraba inyuma ni habi inyuma nyene ndazi ko ari habi uza ntacu ego none tubwire nawe muri cyo kirori urimo nari ndimo nagiye kubafasha none usanzwe ukora iki muza busanzwe jewe akazi nkorana ku DJ birunguka ndonde na nyene kuntu umuntu yobaho birunguka uravye nyene nta ruhombo rubirimwo twuba warose twose urashimira Imana urashimira Imana birakubeshejeho yego uyo mugabo nawe akora ikigabasha ariko ntaratubwira uko nitwa Fresh Boy Nada Boy none kubera iki wahisemo kwitwa iryo zina Fresh Boy Nada Boy iryo zina impamvu nagiye isi Fresh murazi ko ari ikintu ciza boy n'umuhungu muri make ntuyibandira umuntu uri fresh n'umuntu ari fresh ndo mana naitwa Fresh Boy numva nagaswero kubita mutana none uri murapere uririmba R&B canke je indirimbo ndirimba R&B ntabwo ndirimba hip hop canke rap ariko kugira ngo natwe twemeze ko aririmba cisha ko basi n'akamasegonde 10 twumve uko kuririmba nibize byo kuririmba uri kuratubesha ntabwo nabesha dutemurira aga freestyle ntiumva none ni kwa nini mimi nawapenda ila wenyewe mimi nawanipendi ningejua si saizi yangu nalia none kumengo uduhaye gato bwana nabana utuririye mu ikorosi nabana kanini twongera kandi gato basi gatandukanye niyo onye twumve uburyohe ngo tubyinane be uyu musi ni so egeregera tubyinane be uyu musi ni so egeregera fata no time tuluzi be muri hemu zetu jimyoto abandi bamaze kuhashika
Enada boy ivyana no gukwatako andikigane ndakizi baba ivyana ni gukwatako bisobanura iki rero no gukora ako mu mukora kuvyara muzofungwa bene da cyana ntibikogwa imyaka 30 nakumenga 50 nishi mwibohero mugani gukora gusa nko ku mutwe bikaba biraheze mugabo aho nyine uko byumva Enada boy fresh boy numva kabisa uri mu kazi gasobanutse kandi kameze neza cyane none watangiye kuririmba ryari natanguye kurimba 2018 niho nashize indirimbo yanje ya mbere hanze none umuziki urabona ko ari cyo uzokumarira muziki ndiko ndabiraba imbona ataco mumara sino ubandanya ndawuko urizera ko misiri imbere umuziki uzogutunga ubeho neza Pinyoni groupe ndazi izo bikurikirana cyane koze nkuko bisanzwe fresh boy abahungu benshi baririmba ntibakunda kurongora wewe bararongoye canke nta migambi ufise je nararongoye fise umugore wari ukuye mu bandi kabisa none umugore ntagutwara umwanya wo gutegura nta kibazo na kimwe antwaye nta na kimwe kuko abantu benshi barongoye bacasubira inyuma byose nukumvikana duhe uriya mugabo nawe hariya turara nawe watubwiye ngo witwa Hands Up ego none Hands Up ni biki muri make n'igiki ninde Hands Up n'umustar ego umustar bisobanura iki bisigura ko ari umuntu ari icitegererezo ku bandi ego watangiye kuririmba yari nawe je ndashaje mugabo urashaje ego jewe en 2012 jewe nari natangiye kuririmba ego mugabo naho nyene vyagenze neza aho yahose ndabishima vraiment ego okay demi dushotanye kuririmba ego indirimbo z'imiriro nizimiro kubera je nahere ku ndirimbo z'igihugu indirimbo z'ibihuhu se nyine indirimbo hayagize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi dutemwe twumva iyo ndirimbo uru Burundi mvuga ntazindwa ndanga ndatandatira batakuzirirenze bwaca ari cyanye bukabakera ku maso basasagaza ubudasa bwawe n'ahandi ugahurumbirwa na bose shinga imizi Burundi indirimbo rero ko je ndirimbo ntarumva utuntu tugana tugerekeranye kukuntu Burundi igihugu ciza ni canje nawe twebwe abawe turagukunda urabegwa tukabegwa twese bikatubera tubumbatiye amahoro kaze kaza bavyemera sagwa amahoro n'amahonda shiki wacu muri sanga muhabwa iteka mutekanye mu myaka 5 iri imbere Hands Up bizoba bimeze bite Hands Up ndinze mbona shobora guhamagagwa mu Kayanza aho beshi bavuze bati burya ari wewe kuko waranzi ni nka Fresh Boy n'abandi batari bake bien sûr ariko nkuko beshi babibonye vraiment ejo kuri stage narabonye yuko abantu bahari kandi bishimira umuntu akunda akazi kiwiwe birashushe nta no mwari vampire abantu bakwakire neza cyane gose nukuri ntaco no bagaye abo mwakoranye nabo nyine mwabonye ko bavyitwayemo neza bose vraiment ku mwanya umwe wese yarafise yawitwayemo neza twarayaze baranyakire baranzimana ibintu vraiment yari akajambo kama kuri Fresh Boy rero Fresh Boy natera imbere kandi nawe narahawe ikaze mu gisagara ca Bujumbura nivyategurwa ntazobura tunahurire muri beat muri studio kugira ngo muhaturire ntibe vyari gusa na cyane kabisa ibintu zo bimeze neza kandi nkuko nawe yavuze ati niwe mbona ko uva mu gisagara ca Bujumbura hari abantu twari tuzi ko aribo bakomeye abanyakayanza bande ariko bose nico kimwe no gufashanya Fresh Boy nakumpere make kwa ijambo rimwe kuri Hands Up na Hands Up kwanza Hands Up amaboko hejuru kubafana bigahombo yarakoze ibintu biyobeye yarakoze amabara yaracanze irangi na muzigako
bana yatwumve nta kibazo nukuvuga enzapu je nyimwa ubutumire sinari nzi uko va mu gisagara ca Bujumbura kazi ahantu bita igahombo oya ntavyo wari uzi byo onye surprise kabisa maze kuba surprise re yaraje aratanga umunezero ku bafana ndazi nawe yarabibonye yuko hari hameze neza cyane ahantu bita gahombo badasinziriye hari ndiri mwengeze kubona ngo itwe kuvyumva itangura ngo Samuel ni gahombo apa ari nganye rero ndimbo yifatiye he bayifatiye he amashusho twafatiye hajya hepfo gatoya hagiye hepfo gatoya ko bari bikaze hari induruka gusohora sivyo yitwa nguye yitwa Your Love tutemwe twumve mwene mana ngo baby your love ingoma mumumuriza umutima ingoma mananje mbona iyo bija baby your love ingoma mumumuriza umutima ingoma mananje mbona iyo bija ndakunda ukuntu ufata nkirofa ndakunda ukuntu ariko fresh boy urakunda ukuntu muragufata nkirofa harigeze ibintu nyene nawe bigucanga ugasanga yene wabana ugacucangana navyo ugasanga wafashwe nkirofa ukemera niyo mpamvu none fresh boy mu myaka 5 ubibona hiye uraza nibona muri marriage muri hinde mu Buyapani nabwo nibona ngayi gahombo oya ndashobora kuba none Abayapani bazokumva Kirundi yebega twinyoni group iri nyuma ariko adufera uyu mugabo wayabanze ugumana none kwanza fresh boy umbwira neza mu kwirimba muramwita mwiki mwizanza muziki ubundi guma ikiganiro twigeze duhura je ndi mukaba bari twararanye sasa nina nyumba arabavyuka saa 9 kugira ngo bambaze rusufera babaho za whisky harabavyukira mu masengesho kugira ngo bagire imyuka ndakumva ndazo ucuvuga amasengesho ko banda yavuze ariho kantu kesa no bakunda harabakubita ntuze harabakubita ka Bob Marley ndakumva none kamuvyeyi mwe bimeze biti wegusa ni inspiration ituza ngwama tugasanga twibere handi hantu mutarinze kugorana duhere umwe hagati nayo twumvero gatoya Jabiri none tugeranyirize sivyo B-Face hamwe na Another Boy Fresh Boy tugeranyirize gato gusa muri make tubwire icuga yakumwe nico yemera kubundi muri make B-Face cyangwa niba batageranye tubwire muri make B-Face umusane w'Uburundi twemera cyane kandi twese ndazi turamyemera ngaha gusa aho umusane witwa Fresh Boy aho kona kunyiza muri beat kazawumva umwana ukaca wiyumva ukuntu umwana atwara indirimbo kaca wumva dasanzwe mugabo ari abakamera ya bwana Jabiri no kuvuga rero ujya B-Face ubona ujya nawe nyene iyo yumvije indirimbo ya Another Boy twa kuvyumva aravuga ati respect tiwenda kwemeye mwana ikubohora yumva arayumviritsa kombe Fresh Boy si hantu si vya bindi sivya bindi uzi wowe urakaze arayumviza avuga ati tera imbere di mwana ukabise none wewe wavuze ngo urakora akazi ku DJ sivyo none kuri suje havuga indirimbo za Fresh Boy kangahe indirimbo za Fresh Boy no kuvuga umunsi nk'ubu twugurura guhera nk'isaha 2 z'igitondo arashobora guhera nk'amasaha nka5 arizo ndirimbo zone ndiko ndavutse amasaha nka5 uri kuravuza Another Boy Fresh Boy yego nk'indirimbo yiyo nyene kaguma isubiramo niyo mpamvu yakiriwe neza bwana umva abantu yarabaroze mu mutwe ko tuba tumushigikiye turabe yuko tuba kandi aranabizi sino kumushigikira biraryoshe kumviriza mugabo rero Jabiri kuri kuravuga urapaso uri kuradufera oya sindiko ndabafera utuntu twanje mba ndiko ndikorera nipo ape dusoni cyangwa utinya nutumanyeri utuntu twanje utuntu twawe ukora wipoye okay warafise umugore Jabiri ndacara umwana ntiharagera ko ndamuzana we ni wowe byara Jabiri oya nivyo kunda ntiharagera kubyara oya none tubuze umwana ahera ku myaka ingahe kuri ingahe umwana erega n'umupapa bari umwana kuri nyina kuri nyina bari umwana none wumva gute kumbe nawe ushobora kuri umupapa mugabo kuri nyoko kuri umwana oya je ntiharagera mugabo ntiharagera hose muri mayi oya hose ntiharagera haracasigaye iminsi umva iminsi nayo ishobora kuba nk'ibiri 3 iminsi rega
ntuzi yuko n'umwana bavuga ati umwana amaze iminsi iyi niyi mu nda badaharura amezi kenshi n'imyaka urashobora kuyiharura mu minsi bigakunda. Ndumva Jabir akaze. Hands up. Ijambo rimwe kuri Jabir. Jabir namubonye nk'umu DJ abikora bigasobanuka. N'abandi nibazi no kugira ngo bigende neza azobashiriremwo beat zabo zigende neza vraiment nkuko yabinkoreye ejo hashize. Ego. Ego. Arayukoreye neza. Abikoze neza vraiment. Fresh Boy nayo hinduriye. Fresh Boy. Ya sinzi kubwiwe cyabona ko yohindura ariko nuko je kubganje. Nakubita injano zose. Washanza kubitiye cyane. Yavyivuge ko ari R&B. Okay, nakubite rap. Nakubite na rap niki kugira ngo abantu nyene bamubone ko duhonje twumve kwanza kwiyo rap nawe irimo neza ntusanga ni kwa dufera. Uko kirazira guhanura abantu ikintu dakora. Yes. Oyo DJ Teka Music abari hafi batambi no beat. Ya basi nireteye kiti niketi hapa studio ni fiti abanzole ya ruri katiba kuba salute anti bandi fiti kuba kati nze sura mu flat stop. Uri kuradufera kabisa none Jabir wataho iki mwene mama mumere ega akwa dokubitira mu majambo y'umugabo mwari kirimye mutatse tumenyeshe muvyeyi ega umuziki aro ibintu uri kuravyumviriza wewe nyene hari igihe ubona harimo nk'ibyo utumva mugabo kumwere gusa ibiri kiragenda indirimbo uvuga ati ubwo nakomereze ngaho hari igihe nyene umva nk'umuntu ariko arazana indirimbo yinjiye muri beat ho gusanga nibindi bihe kamengo ni Dikenzo nyine ari igihe nibyo kwita ku majambo ucuvyikuramo ukumviriza uburyo kigusiri kiragendamo. Yego je nkaho numva kweri ubwo nakomereza aho henza up ubwo mwese mu mushigikira yego kabisa nivyo turimo n'ukuri. Hama rero mpera Fresh Boy turara Fresh Boy ijambo rimwe kuri Hands Up yo hindura iki? Hands Up Hands Up araka jambo yaravuze mu kanya ngo Fresh Boy yakwiye kurimba hip hop. Umustare ntanjana nimwe ataririmba. Naragura ikubita bivanye n'ico burimo. Kuba rero Hands Up arimba hip hop. Nabandanye. Yambwiye ngo mpindure ngo injana ngo nandike zose. Mumpere gatoya. Ingenda duhereze ingya izose zingana gute? Nimba abona ko yoshora na zuke na dutemwo zuke. Dutemwo zuke. Na zuke. I'm sorry mama. Walai nikikukosa kweli minakonda. Wangiza umuja wawe gya mbegu zoza jarima. Banzureke kwanza. Nikubereka bayirinje mwese abagore bafata nk'abantu bahatari. Akadesi. Abagore babagira abaja abandi bakabagira amarofa wayi. Donc burya mu ndirimbo niho umuntu ashobora gutanga message ikwiriye. Icyari cyo kwa rumujanye ni w'umukobwa. Oya sukuba ngo no muja. Ni kubera ugiye kubona iyo kenshi nk'iri kuraresha umukobwa. Umubwira amajambo kubyo bwuko uvuga uti umwanya n'umwanya ashobora kudekona kwayo majambo bamubwiye. Mugabo ubuzi kuri kuramubesha. Oya nta abari baba bariko barabesha baba bazi gahunda y'uwo bariko barabwiye. Mugabo wewe uhageze neza aho nta kinyuma kijamo. Oya je vraiment nta. Umubwiza ukuri. Yemwe abari vutu. Ego. None umaze kurasha bangahe muvyeyi? No. Kuko urumva ntiwovuga ngo je ndamubwira ukuri umva sumwe. Aho maze kuresha. Oya kenshi mvuze ngo bamaze kuresha burya iyo aho kajambo kazirikane. Kenshi kuresha. Iyo uganire n'umukobwa mu gahuza. Burya hagiye wabaheje kumuresha abasigaye gusa ko umubaza. Timbega ubona gute? Avuze ego sebo avyanse mureke wikomereze. None umukobwa avyanse. Harageze umukobwa aranse. Murashobora kuvugana mwebwe? Ego. Ego. Abari ko bacagira amasoni nka Jabir ndabana ko uramaze kuresha Jabir ntumbeshe. Oya mu bisanzwe nico navuze. Uritse nakajambo burya iyo uri kuraganira n'umukobwa nawe nyine ababona ivyo uri kuramubwira ko ari ibintu biri sérieux cyangwa bitari sérieux. Rero naha navuze nti uri n'umuririmbyi hoho ubonwa na benshi mukaganira na benshi. Yego. Habasigaye gusa kuvuga uti nimba wofata ingingo uti uyu nabumwe kubera ntiwoca ufata bose ngo uze kubiyomekako.
yego niyo mpamvu umustar none kwaduha urugero kugira ngo abakiri bato bigireko twumvise muri kumwe n'umwana ngaho ubu babigenza gute batangura gute ya mu bisanzwe umustar ni inshuti ya bose kandi umustar n'umuntu kenshi adakunda kubesha kubera avuga ati nimbesha mboneka kenshi imbere y'abantu bizonga rukubitiro majambo turavuze tuti wewe nk'umustar nyine wavuze ngo ni icitegezo cy'abantu uri kumwe n'umwana ngaho hagati ariko araja muri ivyo bigero byo kuresha duhereze gahunda tubigenda gute utangura gute mu gihura cyangwa twende umukobwa tu pratique ngahanye yegarahari je nebaza kuba ari DJ akaba nezerererwa indirimbo z'urukundo avuza kuri muri studio iwe canke hehe nimba ategera amajambo barimo akaba atamuryohera azocaja kwa muganga nivyo ni sawa azocaja kwa muganga kubera ku myaka yo bafise ndikonda muraba ndibaza ararenze imyaka 15 hari ryo usanga afise 13 ntaco naho bafise imyaka 13 abantu barakura akaba yakuze abona abandi baba bari kumwe ari umuhungu n'umukobwa nawe ntiyumve ko yoba mu uwo mwanya avyiyumvemo kwera bavuga ngo ingeso nziza irandukira ntaco nambi yandukira yandukirwa n'izaba nako n'umwana gukina amabiye urusu nk'umwana nyine je nibaza ko aragakode nyene yishiriyemwo kuko behind camera arazi ivyo twaganiriye niyivugira ukuri rero ahubwo anahumuriza abantu kuko abakobwa bava banamutinya abaramubeshe kuko urinze uvugira umuntu ikirari ngaho onye ntacivugiye uri kuraferana emze oya n'umwana n'umwana canke batubeshe ya nagerageze ntaco bavuga ngo sindakura nibwo butindi sivyo mu kirundi ciza rero ko babona ko atarakura arashafise impamvu yiwiwe kandi ituma adakura abona ko akiri umwana nihagira ko abona ko yakuze azoje muri gahunda cyo kimwe n'abandi kandi murakoze henza rero dufata urugero oya abagumana microphone dufate hari umukobwa murahwe bigenda gute wewe umureshuti nuko ubwa mbere bwo amajambo uri kuramubwira wo kumva ko uri po canke uri serieux nayo kutari kuramubesha kuko nimba uvuga uti ejo hazoza nzomushira mu rugo nta mpamvu yo kumubesha kwera byose byodabuka hama n'ababanyi bakabatwena tubiruko kuri rero boce umubwira reka dukeneye inta kugira ngo twigireho nabandi rega nanje ubwanje burya birangora ariko nipanza guhava nsanga nanje mvuga ampava nimenera ibanga oro nta mugabo w'ikimena banga ba umena none kumbero ukuri kurabibanga ukuri ko kuvuga ko kuvuga ibanga nimba ari ibanga bivuze ngo rero burababesha wasi kubabesha wavuze mu byo gukuza uno mwana ari ruhande yanje mu majambo yokoresha kugira ngo areshe nta n'impamvu yo kuyamubwira kuko urumva nta nico vyo namumarira nabona hageze azondondere avuga ati mbega hands up woza ukangira umugambi canke yegere another boy fresh boy kwanza fresh boy wowe warubatse mwana wa mama vyagenze guto none wafuye gukura mu muhanda ati ngo tubanire oya ari ikintu bitakumvikana mu gihe ububona puyigireho ariko yatubeshe mu gihe ububona yuko ibihe biba biriko birakubana birebire kubera ubuzima urazi buragoye nukuvuga kuba narubatse ari ibintu byinshi nagenda kweba uko ukiri umusore hari ibintu byinshi muhura ugasanga wagiye mu bintu imico Imana idakunda bisaba rero ko witamporiza ukavuga ati ndi mu bigero ndabona ko nkuze ukavuga ati reka nuba kugwanje ivy'ubusore cyangwa ivy'ubukumi ukabura bisezereye vyagenze gute kuko urumva ugeze mu kubaka ari bavuze ngo imico mibi waciyemo iyo mico harimwo bosigutse urabona bafata ku nguvu hariho kubaresha ibirakabanga uyo mugenzi muri kumwe ngaho uwo ati jero uhuye nawe ikintu cyambere ukora niki uramwegera ukagenza uko nivyo dukeneye abantu bige bicare bige ko mudafasha abarundi bene data bagowe bataye bafise amahirwe make kuzorongora kubera babaraho bahera ara nk'umusore turi kumwe dufate afise umuntu akunda nubwo atubwiye ngo numwana none siwe ari jambo yenzapo yavuze ati nta muntu yimenera ibanga ashobora kuba yari kumbere mwe muzi nka ruhana bangushe arashobora kuba yibikiye ibanga muga naye ndamugira nk'inama uko ufise umuntu ukunda kugira bizogende neza aho mugabo bugeze mu bigero
murateresa usanzwe ubizi kwanza ukungene bigenda je ntavyunzi nari kubaza ivyo nzi ari ibintu umuntu oya nari kubaza ivyo nzi ndiko ndabaza ivyo ntazi kuvuga umukobwa ugira urinde umushyira mu rugo nabanza ukaraba kwanza imico yiwe oya uyo muco rero ntura bamuhiye mwibarabara igihe amuresha bato n'ibyimico pembe erega hari igihe umuraba akakubesha mugeze mu rugo acubona amahembe erega bitanguramo muri mu mikino uba ari nk'umukino mutangura mwandikiranira kakwishura muriko muratubesha mwandikiranira rega mwe tugende iyo ariko muri abantu babivure simaga ngo imite mvuga ivyo mwandikirana Fresh Boy henza pu 0,, kuko sinumva mwe muratubesha amusta Enzapu ntiyabeshe kandi na Jesse ndiko ndabesha. Ego. Mwirembo TV.